hanyuma ibimenyetso mugiye gutangura kubona ndiko ndabwira abavyeyi na cyane cyane babavyeyi ba naive abagabo n'abagore mufashanye mu kibano byose mubirabire mu bibano vyanyu no mu madini mu bibano no mu madini mu bibano no mu madini bariho mugumiza amaso mugiye kubona ingendo zihuse mugiye kubona amamariage muri iri mugiye kubona abantu bavuga ngo twaratumiwe ngo mu bindi bihugu kuja mu mamariage iyo ni sinye ya mbere ni twaratumiwe tuzofata urugendo abo nuwo azobabona mwegeranye cyane akabona agiye atakubwiye wozovuga ati uyu muntu yagiye urumva mugiye gutangura kumva abavuga ko bahawe ubutumire n'abakaze babo n'abagenzi babo n'abaramu babo bari mu bindi bihugu bagiye gufunga indoa aho ibambeho bariko barabahenda ni evacuation yababo ni evacuation amamariage rero abantu bose mugiye kubona guhera muri uku kwezi guhera mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu abantu muzobona babahenda ngo bafashe ingendo bababwira ngo bagiye mu mamariage ngo bagiye ngo sokuru yaritavye Imana ibintu vy'imanza gusa arivyo bababwira uwo muntu muzoca mumenya ko bariko baramwevakiwa kugira ave mu gihugu cy'u Burundi iyo ni sinye ya mbere ni ingendo babesha yuko bajanywe n'amamariage abandi nabo bagiye mu ma business mugabo bavuga ko bagiye mu ma business ntibazobabeshi guko business ntitwara umwana n'umugore business usanga hagiye nk'umugabo gusa abeshi rero muzoza mubona bagiye bababwira ngo bagiye mu mamariage wewe uri ngaha baze kubwira ngo yagiye mu mamariage uri nk'ukurikiranye ku bindi birometero 2-3 uzosanga hari uwundi muntu yagiye muri mariage imariage rero zigiye kuba kananira abahinga mu gihugu cy'u Burundi muzobana abantu benshi basohoka ngo bagiye mu mamariage ico ni kimwe ikindi naco nta bugeni bw'abo bantu buriko burapangwa muri aya mezi guhera muri kuno kwa gatanu guhera muri kuno kwezi mu mpera zo kwa gatanu nta bugeni bw'abo bantu bavukiye Burundi mugiye kubona muri ya madini yose yandi bataragurika yandi baririmba barira yandi ayo mvuga ayo madini yose barayazi nta mamariage nkayo ahora mugiye kubona gushika muri 2024 gushika mu ntango ya 2024 nta mamariage yabo bantu mugiye kubona nta gukwa nta mariage nimwe nta bintu by'imanza byabo bantu mugiye kubona ibintu by'imanza byose mwahora mubona bakora ntavyo muzobona ico ni ikindi kimenyetso naco mugiye kubona muri bo bariko baradandaza ibintu vyinshi mugiye kubona batangura kudandaza amatongo mugiye kumva ahantu heshi abantu bakeneye kudandaza amatongo yabo na business zabo urumva business yananiye nkeneye amahera yo kujya kuvuza mwumvise nkeneye amahera yo kujya kuvuza umugore wanje bisaba yuko ndamutwara muri Kenya bisaba yuko ndamutwara mu Buhindi hari ingwara bamutoye ngaha batayivura mugiye kubona abafise ama business mugiye kubona kandi yari ama business ari booming ama business mwabona yuko ayo ma business arimwe amahera mugabo mugiye kubona mu gihugu cy'u Burundi batanguye kutandaza business excuse izoba umugore yangwaranye nkeneye kumutwara mu Buhindi kumuvuzayo nkeneye kumutwara muri Kenya mama ari hari yagize ibibazo hazobaho excuse zituma wewe udakurikira ivya politiki atakino kimwe wikeka mugabo hagiye kubaho excuse za nkeneye kudandaza business nkeneye kudandaza iritongo kubera ko hariho umuryango ufise emergency amahera yihuta ndayakeneye nico gituma ngomba nje muri business abo bantu mugiye kubibona barundi kazi ndababwire je nababwiye nti ntugate umwanya unyumviriza wibaza ngo ibintu wavuze ngo nivyo ngo sivyo oya wewe tega amatwi bimwe navuze hanyuma wewe ufata umwanya wo gukurikirana kamwe ku kandi ntutumwanya ngo ngivyo ngo wabikuye ntumbaze ivyo bintu byo wabikuye je ndonka n'ivyinshi mwabigugumwe mutaba muri ko murakurikirana ariko mumbabarire ndiko ndabivuganisha vuga kubera ko umvi hariho igihe nshika muri situation nanje mburuko nifata murumva mugiye kubona abantu badandaza business zabo mugiye kubona abantu bari mu gihugu cy'u Burundi biyita abarundi badandaza amatongo yabo kubwishi imvo mwibuke ndababwiye imvo izoba ngo bafise emergency
ngo namahera yihutirwa ngo bakeneye kuvuza umuntu ngo nivyihuta mubone baguza nyene nk'abacanganyikiwe mbere bamwe bahindure n'amasura ubone umenga barababaye ariko ivyo vyose ni umugambi ivyo vyose sivyo ivyo vyose sivyo ivyo vyose sivyo ikindi naco mugiye kubona abakozi bo ku mabanki abakozi bo ku mabanki mugiye kubona amahera asohoka cyane mugiye kubona abantu baza gutora amahera yabo kuri banki cyane mugiye kubona abakozi bo ku mabanki kurikirana aba bantu babadandaza kurikirana aba bantu babadandaza bari mu gihugu cy'u Burundi raba wewe ndabivuze kurumviriza audio ukora kuri banki wewe uravuga ati reka ndabe nkurikirane banaka nahora mbona badepoza aya naya raba abadandaza amahera warumenyereye badepoza ku munsi kubitsa mu gihugu kuri banki raba amahera warumenyereye iyo bahejeje business zabo amahera warumenyereye binjiza bazana nko mu ntango z'ukwa mbere amahera bariko barazana n'imbere yaho mbega uno munsi wumvise audio ayo mahera niyo bariko barinjiza ubona amahera bacinjiza badepoza amahera ngana uhavuga ngo vyarahindutse ntaki ikiza kugutangaza nuko uravye nabi uhava usanga ahubwo aho no kwinjiza amazi gihe aza atora samu y'amahera kanaka mugabo atamesha ariko arinjira aho ni ku mabanki ico kintu mukimenyere hanyuma abantu uzeye ku mashure abarimu ndiko ndabaha ibimenyetso mu ngeri zose mukurikirane muzobirabe kuko umwe wese afise aho iwaba ariko arakorera kandi ukora umwarimu ntazaza kubona ibyabaye kuri banki kandi n'ukora kuri banki ntazaza kubona ibyabaye kwa mwarimu abarimu n'abadiregiteri namwe ndabahaye devoir kuko mwama muziduha ngo tuzikore ariko no musi namwe mwarosi yanyu namwe abarundi niho ndiko ndabwira namwe kurikirana abazosaba birete z'amashure birete ni murabizi neza yuko keshi na keshi si ngombwa abavyeyi ntibihuta gusaba birete ze mu mpera y'umwaka ibiki amadokima bijanye n'amashuri ibiki nibiki dokima zijanye n'ibintu by'amashure zigiye kuronderwa cyane muzobona abantu benshi muri no minsi bariko barabwira abana muko bakeneye ibi dokima z'amashure ukunuku ibintu by'amashure by'abana muzobona abavyeyi umenga bahangayitse n'ivyo bintu nikindi kimenyetso wowe uzocumenya ati kumbe aba bagomba bagende abazobi babirondera bose nabari muri evacuation guko umuvyeyi atavyo yinonye tavyazi ko mu mwanya bamugwa gitumo ivyo ntavyo abazi abazoba bariko barabirondera ivyo nabo bariko bagiye gukorerwa evacuation ngo babanze bavanwe mu gihugu imbwebwe zihashike bababitsa ahantu ikurikirana ivyo bintu by'izo mpapuro zizo dokima kurikirana izo dokima kurikirana bariko barahiga izo dokima babwira ba mwarimu ati dukeneye dokima kubakora muri ariya mantuze bariya batanga ivyangombwa vyatakaye nk'akarorero urupapuro rw'amavuka y'umwana rwarazimiye munazi ko ruzimiye hari ukuntu wapika kugira bagurundi mwese muri izo nzego mutanga dokima z'ivyangombwa kurikirana abantu bariko baraza babasaba ivyo vyangombwa ndetse baza mu buryo butangaje bana bahana amahera y'igiturire ngo mubanyarukirize ngo urumva ngo ni ibintu vyihuta ngo urumva biyoroheje cyane kandi hazoza haraza abamama n'abahungu bakiri bato cyane kugira ntimuhinyure ariko n'abapapa nisigura ko batazobamwo mugabo hazoba harimwo abavyeyi benshi b'abamama ngo nukuri umviriza wa mugabo akunda gusambana azoza kubwira ati je ndemera mva ngaha ndanakiguhaye ariko ubiheze no munsi uzobikora uzi ko ibi ndiko ndakubwira ari ibintu bigiye kuba ibi nibimenyetso vyabo bagiye gukorerwa evacuation imbere yuko imfyisi ziturumbuka mu myobo yazo imbere yuko imbwebwe ziturumbuka mu myobo yazo bagiye kubanza gukora ico bito evacuation ivyo rero nibimenyetso ndiko ndabaha barundi kazi murazi yuko ari mwamwe mwamamu ngo harupfaso nuvugana nguratukana umviriza mu barundi jewe ndiko ndabaha imburi ndiko ndababwira ibi bintu ndiko ndababwira uzobishiramwe umutwe nukubikurikirana hari possibility yuko azobona ko ije ndiko ndavuga atari ivy'ububeshi utazobikurikirana nawe hari possibility yuko bazomugwa gituma ryame ndabababwije ukuri kurikirane ingendo ibikorane rero ku madini hagiye kuza ubutumire hariho amakwaya usanga ari mu ubwoko bumwe gusa urumva hakabaho hariho n'amakwaya usanga ari mu bwoko bumwe gusa ariko kandi hariho n'amakwaya uzokumva bariko barasaba amahera y'umurengera umuharura nkuko bavuze ati tuzoja kuririmba muri Zambia kandi
umuntu wese si ngombwa ngo tuzogende turabaririmbyi twese, ariko buri muririmbyi ateze gutanga amadolari 700 kubera ko bisaba yuko dutabuze itike y'indege, kubera ko dutabuze itike y'indege tuzokongere twirihire naho turara. Kubera rero abadutumiye si urushengero kanaka bazofonda ibintu, ati abadutumiye si urushengero kanaka, abadutumiye n'umugwi w'abaririmbyi kanaka bashaka guhura natwe, ariko tugiye Zambia canke ahandi hantu kuririmba, bace bakubita itike bavuga ati n'amadolari 700. Mwabahutumwe mufise babagore banyibirirwa muri za haleluya amen, ninde muri mwebwe azoba yiteguye guha umugore wiwe itike y'amadolari 700 ngo afashe urugendo? Nta uriho. Benshi muri mwebwe muzovuga ati ugo rugendo rusibe. Mugabo guess what, ndabafinze nibanda ayo matike azoboneka, nabo bantu bakenewe evacuation. Ntabwo ari abahutu b'abarundi, ntabwo ari abatutsi b'abarundi, ntabwo ari abatwa, nabo bantu bavukiye i Burundi bakiri mu gihugu cy'u Burundi bariko bakorerwa evacuation. Nibo muzobona bariko bafata ingendo ngo bagiye ngo kuririmba ngo jewe kweri ngo muvyaranje ari hanze ngo nasenze ngo ngiriga ubuntu ngo arayandihira ngo ngwiki. Urumva barundi kazi, mwikangure inzoga muzihagarike. Abasharuna inzoga ntaco bitwaye ubanje guhagarika guko inzoga zisamaza abantu. Inzoga nazo burya n'umutego, ntaco bitwaye ubanje guhagarika. Hanyuma ikindi kimenyetso kubahutu mugiye kubona abantu muri kumwe mu migambwe, by the way ibisi CNDD-FDD yonyene, ubutumwa n'igihugu cyose. Abantu b'abahutu mugiye kubona abantu mwari mumenyeranye, mugabo ntabwo mwari mwegeranye. Hariho kuba uzi umuntu umuhurira ahantu muramukanya yambu rimwe na rimwe aho yicaye anwera nawe uhicaye, mugabo ata bintu by'uruja n'uruza rwo gusororeranira mwari mufise. Mugiye rero uno musi kubibona kubagabo n'abagore mukunze guteramira ahantu munwa, mugiye kubona abantu mwari mumenyereye mubona, mugabo mukaborana ibisanzwe bababwira ati kandi wewesha ati haheze imisi atako dusangira muri bino bihe mu mezi ari imbere uhereye mu kwezi kwa gatanu hari abantu mugiye gutangura gusororerwa bitangaje, kandi ntabwo muzosororerwa bwa yoga bapima ku budisi. Mugiye gutangura gusororerwa inzoga zizimvye, mugiye gutangura gusororerwa inzoga zigendana na za mishikaki, bwabo benzi akabenzi ba my dear. Yaba mwara abantu mu nkunda munyumvira, ubu benzi mwovuza ati ubunarasenga wakabenzi n'icaha, namwe mwobahindukirije ko uko baduhindukiriza kwijambo ry'Imana bari dusinziriza, namwe mwori bahuhindukiriza ko yababwira ati ndaguha akabenzi, naho yo basanze hari akabenzi kari kwisahana ati ndakongera kandi ugaca umwishura ati akabenzi n'icaha. Ariko ivyo ntimuzobishobora. Ariko ico no babwira cyo abantu babandi musa n'abakanuye, babandi babona mukunda kuvuga, babandi babona ko mufise ivyiyumviro, ubu mugiye kuronka abagenzi baturumbutse ahantu mwari musanzwe mubona, mugabo kenshi na kenshi batitaho kubasororera, mugabo mugiye kubona babiyegereza batangure kuza barabasororera. Ubu rero muri ano mezi mugiye kuhabwa ico bita inzoga, kuko mu gihe azoba yicaye yabakoranije muri 2-3 abasororera agura ububenzi murya. Ico mutazi nuko bagenzi biwe bazoba bari mu nama hirya no hino bafata mape y'amazu neza, bamenya abazamu basinzira ryari. Ivyo bintu mwebwe mu gihe muzohora mutaha saa 3 saa 4 z'ijoro mwabaye poto mwamaze ico gihe nani shano bazoba my dear. Oya nukubicisha inzoga munwe muri ano mezi kuva muri kwa gatanu kugeza mu 12 muzoba muri ko murahabwa inzoga ziguzwe nabo mutazi, mu gihe abarundi bariri bukene, ariko hazoboneka basororera inzoga nyinshi. Ico ni kimenyetso cyo ababa ni buteramira ahantu nababa poroti mufata ngo jene wagasoda gusa. Ntibizogutangaze ubonye hari umuntu ari karoferinga kukugurira isoda zitani cyarimwe, kumbure yahora kugurira muhuye imwe canke akavuga ati kopesha nzoriha. Ubuhoho uzobona amakashi ariha umubaje kubwira ati mwene wacu sha yatundungikiye nanje sinojya ndumwe sinsangire n'abagenzi. Niyo nyisho. Ivyo nibimenyetso niko ndabwira abarundi bumva ni bumve, abarundi mutahura ni mutahure, akari nyuma karahinda. Sinzo kwicara ngaha rero ngo ndabirire ndeke kubarya kara. Ivyo bintu mubimenye, abarundi mwese mubimenye.
abarundi abahuta abatutsi n'abatwa b'abarundi pire ukabuzi ko so na sokuruza wawe atari umunyamahanga ivyo bintu ndiko ndakubwira nta vyuzi ibiriko birakoreka ariko n'uwo ufise sekuru w'umunyamahanga ibi ndiko ndakubwira yaramaze kubimenya kera ahubwo aza gutangazwa n'ukuntu yumvise nawe ndabikubwiye ya arabizi kera arazi n'itariki n'umusi byose bizoberako kandi mwirirwa murashinye namenyo ngaho mwirirwa ngo mwicaye mu vyuba vy'amasengesho muri kumwe mwirirwa ngo mwicaye mu marigara ngo mukorana akazi ngo murimira hamwe ngo ya makopeki ibiki ivyo vyose mugiye kubibona babagore babitsa amantuze y'amahera babagore bafise amahera ngo muri ya makoperative ntibizogutangaze wikanguye ugasanga koperative yaterutse yagiye muzorabe abari abasokereteri banyu ababitsa abasokereteri n'abandi muzorabe abaribo harimwo abagore bazosigara bararira ngo nari mfise muri koperative ngo nta n'ikingoro nkisigaranye nuko bigiye kugenda nta kundi ariko igikuru sayo mahera muri koperative igikuru singa dufise igikuru siki igikuru n'amagara yacu yonyene hanyuma tumaze kurokora amagara tukarokora igihugu nico kintu conyene gikuru mugire rero mwese ibihe vyiza abumviye audio hari akamaro yogirira mugenzi we arayifata yirungikire mugenzi we kandi uyirungikiye mugenzi wawe ucu yisaba uyirungikire na mugenzi wawe wundi muyirungikiranye ariko irondo n'abatahora baje kuyirondo ushobora kutarara irondo ryo mwibarabara ukarara inyuma y'inzu ari uhagaze niko ndababwiye nibanga ndabibiye kandi abaharira muraharire ariko abumva bumve abitegura bitegure kuko burya ngo n'ubwami bw'Imana ntibuzokwinjirwamwo na buri mwana w'umuntu hariho abazokwinjira n'abazosigara n'ukurokoka nuko bigenda ntabwo hazorokoka buri muntu hariho abahasiga ubuzima n'abarokoka nuko biba biri ariko uhoraho abe hejuru y'igihugu cyacu uhoraho afukishe amababa yiwe igihugu cyacu cy'u Burundi uhoraho aduhe inganji n'intsinzi nk'iyo yaduhaye muri 2015 maze iki gihe nyene bapanze guturumbukira mu myobo yabo gice kiba n'igihe ciza cyo kubakura mu gihugu cyacu na ya rusasoma tutayikoze uhoraho aduhagararire uhoraho tube hafi kandi uhoraho ababarire abarundi atubabarire icyaha cya mbere cyo kwanjanjwa atubabarire icyaha ubutazi ni icyaha umaze gukura uhamagariwe kuba umuntu arondereza akamenya muga abarundi benshi turasafaringa icyaha cyo kutamenya icyaha cy'ubutazi Imana ikitubabarireko ariko kandi iduhe n'inguvu kugira ngo izoduhe igihugu gityoroye kitarimwe abansi igihugu abahutu n'abatutsi n'abatwa bazosubira kwicara basangirira hamwe basenga batagenzanya maze baririmba Burundi bwacu Burundi bwiza Burundi buhire bakaburirimbira hamwe mu mutima umwe wo gukunda igihugu cyacu mugire mwese ibihe byiza izi audio muzihanahane muzumvirize abavyeyi muzumvirize abantu mufise abana bari kure mu yandi ma province byobaye byiza mubiyegereje canke ubonye aho uri uvuga ati oya yoburaguma hariya nagume hariya ariko iyo audio muyimurungikire nawe ayumvirize izi message zitegeza kumvirizwa n'umwana w'imyaka 15 yarakwiye kuyumviriza izi ni message n'umwana w'imyaka 15 yarakwiye kumviriza ariko ibyumviriza bande rero babandi bafise umutima muri conscious babandi ashobora kumviriza akavuga ati reka ngendereze abo nibo bonyene bo gutahura audio zanje ntizivuga gutahurwa n'uwari we wese audio zanje zitahurwa n'abantu bafise conscience heart na mind abo nibo bonyene bo kuzumviza bakatahura mugira ibihe byiza mwese amahoro y'Uwiteka bane natwe twese ariko kandi ntiyagire uwibagira yirengagize ibihe biri imbere tugiye kwinjira mwo ntiyagire umuntu numwe yibaza ngo namakuru nibihuha je sindiko ndakorera kuri bwa buvugishwa nta buvugishwa na bumwe bw'umuti ndiko ndakorerako ntiyagire umuntu yihenda nta buvugishwa na bumwe bw'umuti ngo numvirije bw'umuntu ndiko ndavugirako jewe ndiko mvugira ku makuru nzi mfise nemera nivyo ndiko ndavugirako mugire rero mwese ibihe byiza nakagaruka bye